Ndaïseye Lily Karel, elle nous vient de la province de Bubanza. Banyakubahwa muhagarakiye kino ihiganwa bashitsi bahire ndagize merewe. Amazina yanje ni Lily Karel Ndayizeye, umwigeme w'imyaka 22, seruka intara ya Bubanza muri no higanwa rya Miss Burundi nkaba ndi nomero 21. Natanguye gucapa haraciye imyaka 4, ubunye nkaba nkora amashakoshi y'abagore, abigeme hamwe n'abana bakiri batoyi mu bidede. Ibyo ndabimazemwe haraciye umwaka. Mbere yuko ntangura ibyo nashoboye kuronka inyigisho mu gihugu c'Ubuganda zo gucapa, kucisha hamwe no kubumba, kandi nkaba mpejeje na kaminuza mu gisata c'ubutunzi. Mbere ko ndabwira umugambi wanje, nifuza yuko tworabira hamwe kimwe mu bibazo dufise mu gihugu cacu n'ubukene, na cane cane mu bigeme. Mu ntara nke imaze kugendera z'igihugu, nararose akaryo ko kuganira n'abandi bigeme bagenzanje, banyiganira ingorane bahora bahura nazo kubera ubukene, bigaca bituma baja mu ngeso zitabereye umwigeme w'umurundikazi bakurikiye amahera, bikaca bizana ingaruka mbi, harimwo inda z'indaro, dushizemwo n'izavuyemwo, guheba amashure, indwara nyinshi zitandukanye harimo izo kwica, izidahera, gufatwa nabi mu ngo zabo kubera bagiye kubaka bakurikiye amahera. Hama ugaca usanga kubera ivyo abana babo babayeho nabi, bari mw'ibarabara, barahohotewe, ntibakiciga. Ivyo ni ibintu vyambabaje cane, bikaba vyatumye niyumvira gutanguza umugambi wo kubafasha. Ubu natanguye gufasha abigeme 6, aho ndabigisha umwuga wo gukora ubugenegene mu bidede, ariko nkaba nifuza yuko twavuka tugatanguza koperative izotanga inyigisho ku bigeme bakiri bato bataraja muri ivyo, kugira dukize ikibazo hakiri kare, abagore batakiri kumwe n'abagabo babo, abigeme batwaye inda z'indaro. Tuzotanga inyigisho kwanza zo kudesa, ivyo bitwa broderie mu kirimi c'ikinyamazuru, kubumba, kujisha, gukora ubugenegene mu bidede, hamwe na cane cane kuziganya kugira ngo birinde konona ubutunzi bwabo. Bamaze kumenya gukora iyo myuga, bazoroswa akaryo ko kuja mu mahayanishwa gurishwa tuzoba twateguye yo kugira ngo berekane ibikorwa vyabo, kandi ibikorwa vyabo tuzobishira ku mbuga ngurukana bumenyi kugira abatari hafi babone ibikorwa iyo bigeze, kandi bongere banadufate mu mugongo. Uwo mugambi werekeye ku mwigeme wese, umugore wese w'umurundikazi yifuza gutera imbere, tutaravye yuko bavukanye izo mpano zo gukora ubugenegene, kuko ni ikintu umuntu ashobora kwiga akamenya maze agatera n'imbere. Imyuga izana ubuzi, kandi igatuma uwuyikora wese ashobora kwigenga mu buzima bwiwe, yinjiza amahera amafaranga y'agaciro mu gihugu, amatagisi n'amakori, kandi igatuma ija mu buzi igihugu cacu cafatiye umugambi mu kugwiza, kugira ngo dushobore kwinjiza amahera amafaranga mu gihugu cacu. Murakoze.
koperative mu bisanzwe amakoperative ni urugero aho abantu bifuza gutera imbere bafise ico novuze mu kirimi c'ikinyamazuru vision imwe kugira ngo biteze imbere. Muri iyo koperative abantu barakora bakazana ikintu bakarema ikintu kizobafasha kugira kibongereze mu buzima bwabo. Hama sinovuga ati ngo mfise akabirya kuko twese turi beza kandi dufise inzobe, ariko dize murambabarira turi beza kandi dufise ubwenge, ariko murambabarira, ariko ndizera ko ibikorwa byanje byovuga ndakora kandi ico mvuze ndagishikana. Merci, on l'applaudit très fort, on l'encourage s'il vous plaît, ça fait du bien de vivre de tels moments d'émotion.